aho baza baratanga ingurane kugwaruka hamwe bazoyisubiza mbere kenshi atani inyungu baraza gushirako canke yashize ko gashaka inyungu gatoya. Dr Jean Paul Nsengiyumva yateguye ivyigwa ku bijanye no kwitunganiriza imigambi. Izo nyigisho zikaba zatunganije mu ntumbero zo kumvisha ugwaruka ko wo kwitunganiriza imigambi. Turamutse twerekana cicigwa ku banyeshure no ku bantu bose batandukanye bamenyesha amakuru kijanye n'ubushakashatsi twagize mu ruhara ibimenyesha amakuru bifise mu kuzamura icigwa co kwihangira imirimo. Turava kwihangira imirimo cane cane kugwaruka. Twasanze kugwaruka vy'ukuri rusigaye ruvyitabiriye. Urazi ko ari igisata gishasha kije mu myaka ihere duheruka guciyemwo duherukamwo ya vuba, aho tubona n'amashirahamwe twaza ayeje aya mabanki ya za bije n'ibindi biza gushigikira biteza imbere no kwihangira imirimo kugwaruka cane cane kuri bose, ariko cane cane kugwaruka. Twasanze kugwaruka vy'ukuri rumaze kubihurumbira cane ku rugezo rw'ibice bishika 94 n'ibice 4 kw'ijana. Abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru nabo barafise uruhara ntangere mu bijanye no kuzamura ico gisata cyo kwihangira imirimo nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi abivuga. Ibimenyesha makuru birafise uruhara ntangere mu kuzamura no guteza imbere iki gisata cyo kwihangira imirimo ku bene igihugu bose muri rusange, na cane cane kugwaruka kanatsinda. Murabizi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi arabishimikirako cane, yarabivuze baraca bishimikirako aho akunda kubwira kugwaruka mu rurimi rw'icongereza abagira ati be your own boss, ati mwege nyabona ntimuzume muzerinze kuri leta canke kuri aba n'abandi mubaha imirimo ivyo mukora, ahubwo nyabuna mwige kwibako mwihangira imirimo, mwebwe nyene mwibere mube abantu biteje imbere, ahubwo muzoje guha imirimo n'abandi mubahe ivyo bakora. Ntambamye rero ngo ntizibura, ariko hariho amashirahamwe ajeje kubafasha. Umukuru w'igihugu arabivuga, kandi n'izindi ndongozi zo mu Burundi zama zabivuze ko barama badutera kamo badushikira bene igihugu twese. Bananabivuze babicisha muri ayo mashirahamwe nka za payeje, aho baza baratanga ingurane kugwaruka hamwe bazoyisubiza mbere kenshi atani inyungu baraza gushirako canke yashize ko gashaka inyungu gatoya bitarinze kubagora. Za mabanki za bije, amabanki y'urwaruka afasha urwaruka, afasha abakenyezi n'ibindi. Dr Jean Paul Nsengiyumva arangiza asaba abamenyesha makuru ko boza baraja mu bibanza bitandukanye vya kure na kure mu guhimiriza kugira ngo abene gihugu bijukire ico gikorwa co kwiteza imbere. Ibimenyesha makuru vyoze birashika hariya hose mu gihugu, ahantu hose bagarusha mu bisagara gusa, hose ku mitumba, ahantu hose bakangurira abene gihugu ibisata vyo kwihangira imirimo baciye mu mashirahamwe atandukanye, mu koperative, cane cane kugwaruka nabivuze, na cane cane ku bakenyezi. Yego bahimirize ibimenyesha makuru uko bishika kure cane, basijwe bishika kure cane, ariko kandi n'indongozi ziturongoye mu gihugu ku nzego zose bashika hirya no hino mu gihugu bakangurire abene gihugu bose, cane cane kugwaruka n'abapfasoni n'abakenyezi kwijukira no guhumba ico gisata co kwihangira imirimo no kwiteza imbere.